nimba hari ikintu kibi numvise mu matwi yanje, nireka twibera abagenzi basanzwe, umbere my best friend, umbere my brother, ndakubere sister. Reka twibera abagenzi bisigura iki? Iyo umukobwa akubwira ijambo, biva ku kuba atagukunda bihagije ku buryo yumva ko yogufata nk'umuntu bakwiranye, abona ko bakwiriye gukundana. Iba kenshi abikubwira iyo hari undi musore atanguye kumwegera, canke nawe akaba hari undi musore yabonye ashaka kwiyegereza, abona neza ko yujuje liste y'ibyo akeneye byose. Abasore benshi rero bitewe n'ubwoba bwo guhomba uwo mukobwa n'urukundo aba yumva mukunda, aba yumva atohakana ubwo bugenzi, aba yumva atoreka ngo biherere aho, agapfa kwemera ubwo bugenzi busanzwe. Ikibabaje, uwo mukobwa aba abizi neza ko uwo musore adashaka ubugenzi busanzwe gusa, ariko bikanka akabimuhatirako. Uwo musore nawe agapfa kwemera azi ngo azomuhindura, uwo mukobwa yisubireko. Reka tubirabe muri ubu buryo. Iyo umuhungu yemeye ubugenzi busanzwe, mu mutwe wiwe aba yiyumvira ati ndamutse nemeye tugakundana tukaba abagenzi, nkemera tukaba aba best friend, hari igihe bitewe n'igihe azobona ukuntu ndi umwana mwiza, agenda nyiyumva mu gahoro gahoro kugeza yemeye ko dukundana bya nyabyo. Aha niho byose bibera bibi. Mu by'ukuri ibi ntibikora. Abakobwa baratandukanye cyane n'abahungu. Iyo umukobwa gushize mu gakarato k'ubugenzi, no mu mutwe bibuko nyene, aguma kubona nk'umugenzi nyene, nta maji yigera ibaho, canke ngo hagire ikindi kintu na kimwe wokora ngo bihindure uko akubona, ngo akubone nk'ikindi kintu kiruta wa mugenzi yakugira. Nimba nawe ari uko bimeze, reka kuguma witeza ibitangaza bidahari ngo uzogira ibyo ukora ngo umwemeze. Menya uko bigenda, umenye icyo gukora, ureke gutakaza umwanya unitera umubabaro w'ubusa. Abahungu uko bafata ibintu biratandukanye cyane n'uko abakobwa babifata. Abahungu iyo umukobwa runaka w'umugenzi, iyo amusabye ngo bakundane, iyo hatari ibindi byinyegeje inyuma, aramukunda bakikundanira. Impamvu si yindi, ni uko abahungu bo ibintu baravyorosha. Ukira kubona ari mwiza, akubaha n'ibindi bike, mukamwemerera mukikundanira atangorane. Ariko ku bakobwa si uko. Umukobwa we ntibiterwa n'igihe canke uko uzogenda witwara. Bishoboka ko mwokundana iyo ubimubwiye ataragushira muri ca gikarato c'ubugenzi busanzwe. Anashatse akikubona yogenda akubwiye ko bitazoshoboka, ukareka kurushwa n'ubusa. Kandi nuko nyene bimeze, ntaco wobikorako. Ahubwo ico gukora ni iki? Kugira tuve no mu magambo menshi, umukobwa niyakubwira ati ndashaka ko twibera abagenzi basanzwe, kubera ko uzi neza ko abikubwira ariko bimeze, kandi ko ariko kuri kwiwe, kandi ko ataco wobihindurako, aho kugira ngo wibabarize umutima wawe, uzomusezere mu rupfasoni n'umutima mwiza umubwira uti ndakumva kandi ndatahura cyane uko wiyumva, ariko nubwo biri uko noba mpisemo kukubesha. Sindakubona nk'umugenzi canke mushiki wanje. Kukwemerera ko ngiye kukubera umugenzi nk'uko ubishaka, noba ndiko ndakubesha, nongera nanje nibesha. Ibyo mbwiye nzi neza ko wavyiyumviriyeko, kandi ko atari ibintu bije gutyo gusa. Kuva umbona nk'umugenzi asanzwe, nta kindi nobihindurako atari kukureka ukibandaniriza, nanje nkabandanya urugendo rwanje. Cyakora uramutse uhinduye ivyiyumviro uzombwire, ariko muri aka kanya nkwiye kukureka wigire, nanje nje mu bindi. Uzohita umusezera, kandi guhera uwo munsi wirinde ikintu na kimwe gituma umwibuka.
yaba Facebook yiwe, ahantu hose ukunda kubona n'ifoto yiwe uhagendere kure. Ikintu cyose kimukwibutsa ushire kure yawe na nimero yiwe uyifute. Ivyo kandi niwamara kubikora uzobwira umutima wawe umwandike muri liste y'ibintu byinshi wagiye uhomba kandi utigera utaka umwanya ushaka kuvyibuka. Ni byinshi wahombye, ndabizi neza, ni byinshi wahombye ariko utacibuka, warabihevye, waravyibagiye. Nawe umushire muri iyo liste y'ibintu wibagiye. Nutabikora uko ugashaka kuguma umwihomahoma, bizorangira ubabaye kandi uzobabara cane kuruta uko wari kubikora utiriwe wivunira ubusa. Niwabikora uko nawe bizomugora mu mutwe. Wewe aba yaragufashe nk'akantu karaho gusa ataco gatwaye, ariko ibi bizotuma kubaha, uzoba wiyerekanye mu shusho nyayo y'umugabo. Ubugiye kubera kwanka kuba muri kondisiyo udashaka. Niwabikora uko hazoba kimwe muri bibiri. Niyaba koko agukunda adashaka kugutakaza, azoguhamagara mwicare hamwe mubisubiremo muganire neza. Nataguhamagara naho nta kibazo, uzoba ugiye nk'umushinga ntahe, usige wigaruriye agateka kawe. Naho mutosubira kuvugana, ibi bizotuma kubaha kandi ibi bizotuma utekana, ugira ibyo ukora ata stress, akazi kawe gasubire kagende neza ata panic. Niwabikora uko uzoba ubaye umuntu w'umugabo, kuko abasore benshi ibi vyarabananiye. Wowe uzoba wikuye mu bandi benshi bananiwe kandi uzoba ukoze ibyo ukwiriye gukora. Nimba uri muri situation nk'iyi, yikuremo vuba vuba. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Kora subscribe nimba utarabikora, utwandikire, utwunganira aho hasi muri commentaire. Imana ikurinde, Imana ikuzigame, naho ubutaha.